Ndabaramukije cane bene data abakunzi ba kino kiganiro igitunda gishasha, amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu. Iboneyeho kano karyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro igitunda gishasha gisanzwe giteramisha canke se gisanzwe gishikirizwa na jewe Janvier Imana irambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibatunganiriza nkongera nkakibashikiriza. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri uno mwanya wahariwe kino kiganiro igitunda gishasha. Twagomba dusangira amajambo abonekana mu gitabo c'amazaburi, ni zaburi 119, tudusoma ku murongo w'105. Aya majambo avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo dusomye twama twavuze yuko aya mazaburi ari indirimbo, twari kuvuga ngo mu ndirimbo y'119 mu gitabo c'indirimbo zaririmbwe n'Abisirayeli. Kumbure murazi ko habaho ibitabo by'indirimbo mu madini, kumbure novuga ngo y'abaporoti, habaho nyimbo za okovu, habaho indirimbo ngo z'agakiza canke se zo gushimisha Imana canke zo guhimbaza Imana bivanye n'ururimi n'igihugu icarico. Imana yacu nihimbazwe. Rero n'indirimbo rero kubera yuko bisanzwe bivugwa neza yuko ari indirimbo zaririmbwe muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Hanyuma izi ndirimbo rero zaririmbwe muri kahise k'ihanga rya Isirayeli tuzibonyemo cyangwa se tuyibonyemwo ino ndirimbo dusomyemo kumbure tuyibonyemwo verse, niko noca mvuga rero muri kino gihe igitero caho tubonyemo amajambo avuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, nizera ko ano majambo muyumva arasobanutse, aratahuritse, nta bintu bihambaye vy'ikirundi gifobetse kirimwo, ntibiri barakata amakorosi, bavuze imvugo itumbereye. Aravuga ngo ijambo ryawe ewe uhoraho, vyerekana yuko yariko arerekana muno murongo cyangwa se muri no verse, muri kino gitero mano majambo ariko arerekana agaciro k'ijambo ry'Imana. Imana yacu nidutabara. Aravuga ngo rero ijambo ryawe jewe ndarifata ko ari itara rimurikira ibirenge vyanje. Birashoboka yuko hariho ibihe yabayeho abona agiye kuzimira, mugabo akazimurwa n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera yuko ijambo ry'Imana ryamurikiye ibirenge vyiwe kugira ngo bikunde ntazimire, kandi kugira ngo bikunde ntagirente, ntatsitare kwibuye. Nibuka kera kumbure tukiri abana, iyo uriko uragendagenda nko mu nzu, dufate nk'ahantu h'umushitsi wagiye nko kuramukanya kwa ba muyomba, kwa ba mama wacu, ibintu nyene nk'ivyo umuntu agiye kuramukanya kwa ba inarume, ugasanga rero aho hantu ntiwamenyereye. Iyo mugiye nko hanze, mugiye nko ku kazu ka surwumwe, munyemerere mvuge gutyo, wasanga abana baho hantu naho hatabona baragenda bakahamenya, mugabo wewe utahazi kuko hatabona kandi utahamenyereye, niyo ugiye wasanga ugenda wezita, ugenda nyene uratsitagurika, ugasanga uratsitaye ku kintu, mugabo umwana waho asanzwe azi ngo hano haramanuka, hano hari ibuye, hano hari itafari, hano hari imuvyeyi, wasanga wewe atagirana adatsitara. Ariko mugabo naho wabura umushitsi utomboye ukaronka ikimuri ugenda uramurikisha canke itoroshi, no kuvuga ngo iyo toroshi yaca ikumurikira, bigaca bikuzigama, bikakurinda gutsitara, bikakurinda kuba wokomereka, novuga ngo kuki kwino hariya ku maguru, ku birenge. Imana yacu nidutabare. Rero no muririmvyi w'izaburi avuze ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, kandi mbere ngaho yashimangije yongera avuga ngo ni umuco umurikira mu nzira
yanje Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu kino munsi, mu yandi majambo umuntu agaragaje kwiyumvira ino sene ko wumva izaburi zari indirimbo. Iyumvire rero umuntu ariko araririmba abwira ishengero canke abwira abantu baje, nimba ari concert, nimba ari mu gikorane gikomeye gutya, iyumvire nk'abantu bose bahari, uyu muririmbi ariko aravuga ukuntu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uhoraho ari ryo rihora rimba itara rimurikira ibirenge vyiwe. Ahantu hose ariko araca, itara afise rimurikira ibirenge vyiwe, kugira ngo bikunde ntatsitare, kugira ngo bikunde ntakomereke, kugira ngo bikunde ntagwe mu manga, kugira ngo bikunde ntihagire ihwa rimucumita, kubera yuko isi yuzuyemwo umwijima, kubera yuko isi yuzuyemwo ibizimiza abantu benshi, kubera ko isi yuzuyemwo ibigurisha abantu byinshi. Uyu muririmbyi rero ariko arashimangira avuga ngo ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byanje, kandi niryo muco umurika mu nzira yanje, niryo muco umurikira mu nzira yanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, aya majambo ngomba ko uyakuramo ijambo irihe, ngomba yuko wumva yuko ijambo ry'Imana rirengeye kwitwa amajambo bujambo, amajambo asanzwe, amajambo abayabaye, amajambo novuga ngo asunikwa n'umuyaga, amajambo menga ibyo avuze nta bugingo burimwo, amajambo menga ibivuzwe muri yo ni inkuru za kahise, ni novuga ngo ni inkuru zabaye na runyonga, nkaho womengo ni ibitito, ni ibisokozo, ni za sokwe soma. Oyaye, ngomba ko wumva ko ijambo ry'Imana, wewe uri mu bibazo, wewe wugarijwe imbere n'inyuma, wowe uri novuga ngo ahantu mu tuzitizo, ubundi yavuze ngo mu tuzitizo tw'ivyuma, kubera utwimbaho, utw'ibiti tw'umuntu yotubomora akavayo, ariko hahora hagera igihe umuntu aba mu tuzitizo tw'ivyuma, akaba mu mbobane, bikanka yuko yova muri ivyo bihe bigereranywa n'utuzitizo tw'ivyuma bohewemwo. Imana yacu nidutabaye. Ngomba yuko wumva rero, wowe ufise ibibazo, wowe uri muri UVR, nokora iki, ufata iki, nkora iki, ndeka iki, bigende gute, mbega ninde yonkiza, ninde yontabara? Ukaba wabuze ugutabarwa, ukaba wabuze novuga ngo umusiguza ico gukora n'ico kureka, ingingo wofata n'ingene wokwifata n'ingene vyogenda. Nagomba ngo ndakubwire ngo ugire rokuru mw'ijambo ry'Imana, uze mw'ijambo ry'Imana, aba ariho uronderera inyishu, aba ariho uronderera umuco, urasire muri ibyo bibazo urimwo umaze imisi wugaraniwemwo, kuko uyu muco ugaragara mw'ijambo ry'Imana niwakurasira, niwakumurikira mu ngendo zawe, mu nzira zawe, ya minyuro wirirwa uracamwo urondera ubuzima bukanka, ugerageza gusatira bikanka, niwaha ikibanza kidasanzwe ijambo ry'Imana, rirakubera umuco, rirakubera itara, rirakumurikira. Wowe ubonekana umenga uri ahantu mu mwonga w'urupfu, wowe ubonekana umenga uri mu mwonga w'umwiza w'ubuzinzinari, mu mwiza w'umuzitanya, ndakwemerera neza, ndakubwira ntakekeranya ku ijambo ry'Imana rishobora gukemura ibibazo ufise, rishobora gutora inyishu ku bibazo ufise, rishobora kukumurikira wari ahantu ubona umengo urabuze iyuja n'iyuva, ariko iri jambo ukarironkamwo inyishu. Imana yacu nihimbazwe.
bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, ndibuka igihe kimwe nari mu buzima novuga ngo vyahura nk'uko abandi bavuga, nahuye n'ibibazo, uruhombo, akabizinesi nariko ndakora kahomvye, urudandazo rurasubira inyuma, ibintu biraba nabi, birononekara, kandi byabonekana nyine ari ibintu bifise iyo byazananye izindi mbaraga z'umwijima. Hari ibintu byari byatsidikiriwe kubera yuko hariho impamvu nyine zatuma kumbure bifyidikira bigakunda. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ico gihe mugabo ndi muri ivyo bihe, nuganiwe muri ivyo bihe, ndahantu n'udukoresho nari mfise nakoresha ibiganiro ico gihe twahiye, utundi natwo natwikoze ko ndatugurisha kugira ngo nigombore, kubera ko nyine ibintu byankombeye ko byabaye nabi. Imashini nari mfise, laptop, imashini rya dobiro, ryo ordinateur dobiro, frigo nari mfise, urudandazo ruraba nabi, nyine nari mu bihe novuga ngo vyirinde, numva mbuze ikintu kindemesha. Imana yacu nidutabare. Hanyuma Imana irangendera mu nzozi, ico gihe sinzovyibagira, mbona mbwiwe ijambo riri muri Bibiliya, mbona ngo ni ijambo riri muri Samweli n'igice n'umurongo ndaribwira. Iryo jambo ryavuga ngo nugume ahondi kuko uwumpiga ari waguhiga. Mani majambo, kuko uriko araguhiga aba ariko ahiga jewe, ariko niwagumana nanje ntaco uzoba. Imana yacu nihimbaza. Iryo jambo narirose mw'ijoro nasenza amasengesho, ndavuga nti none ga Mana, kwibi bihe byagenze kunuku. Ico gihe hari itariki 3 nimba atari 4 z'ukwezi kwa mbere muri 2020. Murumva nyine umwaka wa 2020 wari warayurenganye. Nereka Imana ibibazo nahuye navyo mu mwaka wa 2020, ndadondagura ibintu nahomvye, ibintu natakaje, ingene nasubiye inyuma, ingene nabuze ibintu n'abantu, ibintu bikamvako, ibintu bikamerako n'abantu bakamerako. Imana yacu nidutabare. Ndasengana ni mugabo rero, nawe umwaka warayurenganye, ariko ivyambaye ko n'ubu ndacabona imbaraga zacu mu buzima bwanje bwa misi yose. ndacariko ndanigana n'urupfu, ndacariko ndanigana n'ibibazo, simbona iyo nja n'iyo. none ga Mana, bizogenda gute? bizehera hehe? Canda n'iryo jambo ngo nugume ahondi kuko uguhiga bariko ahiga jewe, ariko niwaguma ahondi ntaco uzoba. Imana yacu nidutabare. kandi uyu mwaka nta n'amezi 3 yaheze ntagiye mbona iceyuka, ibintu bitangura kugira bibona kugenda neza muri ico gihe nyene. kandi nagize ibibazo nyene bivanye n'ivyo bihumbo nyene ndiko ndavuga. nibuka ingene nabwiwe ijambo. iryo jambo ryavuga ngo ubwiza bw'ingoro yo hanyuma ngo buzorusha ubwiza bw'iyambere, bw'ingoro ya mbere. Imana yacu nidutabare. Ivyo bintu kuvyumva ntivyari vyoroshe, no kuvyizera ntivyari vyoroshe. ndavye ibihe narimwo, ndavye urudandazo nari mfise, ndavye amafrigo, ndavye imashini, ndavye iki, ndavye ingene hari hasa neza, n'agaserefi nkakubita agaserefi nyine nkumva ndaryohewe, kuburyo n'umuntu ashobora kubona ati naka ngo ngibi ibintu arimwo, ngibi urudandazo arimwo. Imana yacu nidutabare. ariko ibintu biratabatangana, biraba nabi, ariko mugabo Imana ibana nanje, igomana nanje. kubera iki? byari ibihe byo gusabwa, yaramageragezwa, ntibyari ibintu navuga ngo naho novuga ngo nari mugororotse gusumba abandi bose. byari bikwezwe n'ibyaha, ntibyari ibyago bikwezwe n'ibyaha nagendeyemwo, ariko cari kandi nahigishije ibyo byinshi. Imana yacu nidutabare. hanyuma mugabo iryo jambo ca ndarirondera aho riri ndaritora, rirandemesha, numva nizigijwe yuko hariho ibindi bihe, hariho ayandi mahirwe, hariho seconde chance Imana imbikiye, kandi ko muri ayo mahirwe yo muri kazoza Imana izompa azosumbya, ayo mahirwe azosumbya ubwiza n'umunezero no gukayangana no guca ibibatsi
ibyo nahoranye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro itonda gicaca cacu tuno munsi. Sinodondagura rero nahombeye muri ico gihe ngo ngenda bikompara n'ivyo mfise ubu, ariko mugabo ndemeza neza yuko hariho vyinshi maze kuronka bisumba ivyo nari mfise ico gihe, haba n'ibi vya media kumbe ndiko ndakora ndavye kumbure kano gakamera ndiko ndafatisha ano mashusho, harabona kano gatebe. Ico gihe kano gatebe ntako nari mfise, kuvuga nyene nariyeraje naridebuya. Aya matara burya ndiko ndakoresha nayo nyene ntiyarameze ko nyene, n'udutrepye nakoresheje kumbe two kuyashirako ntitwari duhari. Ndafise nyene ibintu novuga ngo kumbure vyiyongereyemwo bisumba ivyo nari mfise kiriya gihe. Imana yacu nidutabare, kandi saa gusa nizeye ko hariho n'ahandi Imana izoshikana. None rero bene data, nari ntumbereye kuvuga iki? Nari ntumbereye kuvuga ngo mw'ijambo ry'Imana hariyo inyishu ikemura, ibasha gukemura ibibazo urimo. Birashoboka yuko uriko urazimagirika, utabona ibyo wofata n'ibyo woreka, utabona ibyo wokora, utabona ico wotumbera ico arico, wabuze yuja n'iyuva, uri novuga ngo mu gihe c'umwiza w'ubuzinzi nani, ukeneye ikintu cokurasira, ukeneye umuco wokumurikira, ukakwereka inzira ukwiye gucamwo, ukakwereka inzira ukwiye gufata. Imana yacu nidutabare. Nagomba kukubwira ngo inyishu ihambaye iri mw'ijambo ry'Imana, kuko mw'ijambo ry'Imana urahahurira n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kuko iri jambo nyene ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryayo. Rirakuzimurura, rirakwereka inzira ukwiye gukora, riraguhumuriza, rirakuremesha, riragusomora. Imana yacu nidutabare, rirakumara umubabaro wumva umaranye igihe kirekire. Niwakira ijambo ukarigira iry'iwawe, rirakubera itara rimurika muri ico kiyaya c'umwijima uriko uracamwo wenyene, rirakumurikira, rirakwereka inzira. Mu yandi majambo, rirakwereka aho ukwiye guca, rirakwereka aho woterera urusenga bigakunda, rirakwereka bizinesi wokora maze igakunda, kuko mw'ijambo ry'Imana niho byose bironkeka, niho ukuri kw'Imana kuri. Imana yacu nidutabare. None rero tugomba dusenga Imana. Si byiza yuko twamara umwanya muremure cyane. Mbega ijambo ry'Imana rifise ikibanza kingana gute muri wewe? Birashoboka yuko utunze Bibiliya nawe, ariko mugabo ukaba usiga wisoma kwa Mungu gusa, naho nyene mu ishengero mu gatondo itora yagiye kw'intumo, ibaza rimwe igitabo kimaze indwi yose kidasomwa, ugasanga ntiwigera ugisoma. Ariko mugabo hamwe wofata uyu mugenzi wo gusoma. Nibuka igihe kimenyere nkiri muri ibyo bihe Zambia, nihaye initiative yo gusoma Bibiliya, ndayisoma yose ndayimara. Imana yacu nidutabare. Ico gihe wamengo sinzi ibintu biriko birakoreka, ni ukuvuga ibintu naguma nsangamwo ibintu ntari nzi ko bibaho no mw'ijambo ry'Imana, bindemesha, binyigisha, ngira ngo nico gihe kibaho nabayeho nsurinya amajambo menshi muri Bibiliya. Ahantu hose nsomye nkumva umengo hariho umuntu ariko aransigurira ambwira ngo ibi bisigura bino, ibi bisigura gutya, ibi bisigura gutya. Ndiko ndahishurirwa yandi mabanga. Imana yacu nidutabare. Mw'ijambo ry'Imana hariyo ubutunzi budasanzwe. Uyu muririmbyi yavuze ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, kandi ni umuco umurika mu nzira yanje, umurikira mu nzira yanje. Imana yacu nidutabare. Bica byumvikana ko uyu muntu rero ntazimira, ntahushagirika, ntahusha inzira, agenda nk'ugenda ku murango. Ibyo akora byose birakunda, biracamwo, kuko nta cijiji kirimo, nta confusion irimo, ariko byose biri clair, byose biraboneka neza. Imana yacu nidutabare. Byose bimeze neza kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryorema igitangaza kigukura mu bihe urimwo umaze iminsi wugaraniwemwo, hamwe woriho ikibano. Nane n'ano majambo nari numva mu mutima
twosangira twagomba dusenga Imana. Undi muri zino ndirimbo za bano b'Isirayeli z'amazaburi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe kugira ngo noye kugutumurako. Uyu yerekana ko ijambo ry'Imana yahisemo kuribika kuko azi neza ko umuntu yarizigamye, yaribitse mu mutima bimufasha kudacumura. Imana yacu nidutabare. Rero aya majambo twavuga ko byinshi ibyayo ntawo binaba. Muri uno mwanya muto wa kino kiganiro igitondo gishasha tugomba dusenga Imana. Suzuma urabe neza mu buzima bwawe umwanya w'ijambo uko ungana muri wewe. Gusoma ijambo, kurya ijambo, kurimedita, kurizirikana ko nari kuvuga ingene Yosuwa yabwiwe n'Imana ngo ibyagezwe byo muri ico gitabo uze wamubirimbura ku murango no mw'ijoro kugira ngo ibyawe bigende neza. None rero asanga ibyacu bitariko biragenda neza muri no minsi, birashoboka yuko impamvu nyamukuru ari uko iri jambo ry'Imana ridafise ikibanza gikwiye. Birashoboka yuko tutagimitse, bitabaye umwami mu bugingo bwacu, bitaganje ubugingo bwacu, ugasanga niyo mpamvu hariho ibintu bitariko biragenda neza. None rero tugomba dusenga Imana. Bene data bakunze bakina kiganiro igitondo gitatu tunamususuze murabe ku ijambo ry'Imana. Nawe muri no minsi warigize irya mbere, warihaye ikibanza, ririkorera kubera umuco umurika mu buzima bwawe. Niwasanga bitameze gutyo, usaba Imana imbabazi, kubabarire, hanyuma ushiraho umwanya wo gusoma. Imana yacu nidutabare. Kandi niwashiraho uwo mwanya wo gusoma ukaza warizirikana ko ukaryumviriza, muri kino gihe hari ahantu henshi ho kuryumva ku ma YouTube, ku ma réseaux sociaux, reka mvuge muri rusange, mu ndirimbo, mu makasete, amavideo. Nk'ubu je narakoresheje amavideo y'abavugabutumwa bamwe bamwe basanzwe bigisha mu buryo numva yuko bugiranye bumpezagira, bunkomvenka, zisi ico nungukamwo. Hanyuma murancisha no nkaziraba izo video kuri teme kanaka, nkayikurikirana nkayumviriza, nkumva ko nigishijwe. Imana yacu nidutabare. Ubugingo bwacu nitwabugaburira ijambo ry'Imana buzoba mu muco kandi ibintu bizogenda neza. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye ko ijambo ryawe ari umuco kandi ari itara ribasha kumurika ahatabona mu buzima bwacu, ibintu bigahinduka ibyari mu mwiza w'umuzitanya bikaja mu muco, noneho bikaba bisobanutse bikagenda neza. None rero umuntu yumvise no majambo asanze bwa buryo yari amaze igihe kirekire atsina ku buhiye, ijambo ryawe arica iruhande agirengagiza, ugasanga mbere nta mwanya bifitiye, ariko akaba avuze ngo Mana numbabarire kuko numvise yuko ijambo ryawe rifise igiciro kidasanzwe, rifise uburemere budasanzwe, rifise akamaro kadasanzwe. Akaba avuze ngo Mana mbabarira, ndakwinginze ngo tumubabarire, umuguze ko imbabazi yemerwe nawe, ibisigaye umushoboze gushishikara kuba muri rino ijambo naryo rimubemwo kandi rimubere umuco umurika ubugingo bwiwe, mu buzima bwiwe bitariko biragenda neza, bice bigenda neza kuko ijambo ryawe yimye ingoma mu mutima wiwe. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kuba ubona bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubyizeye. Amen.